Mu gihugu ca Angola, FOMI igiye kwagura akarere ihubaka uruganda ruhingura umwavu. Ibi vyari bishikirijwe n'umuryango munini wa ITRACOM Holding usanzwe ubarizwamwo ITRACOM Fertilizers inyuma yo gutanguza icese ibikorwa vyo kubaka urwo ruganda. Umugwizatunga Ziranotse batazira Ziranotse nyene ITRACOM Holding niwe yigiriye gushirako ibuye ryo gutanguza iyo nyubako. Iryo shirahamwe rimenyesha ko FOMI Angola izokubakwa ku miliyoni amajana 370 z'amadolari y'abanyamerika mu kibanza kingana ni hegitari 138. Ico gikorwa gishizwe mu ngiro inyuma y'ibiganiro n'indongozi z'ico gihugu byari vyatanguye kuva mu mwaka wa 2023. Muri myandagaro uyu mwaka hari igikorwa gishusha n'ico uwo mugwizatunga yagiriye mu gihugu ca Uganda. Igacikadiriye yateye umukono ku masezerano na leta ya Uganda y'agaciro k'imiliyoni 180 z'amadolari yerekeye kubaka ihinguriro ry'ifumbire muri Uganda mu karere ka Kampiringisi. Iryo hinguriro naryo rizoba rishobora gutanga umwimbu ugera kuri tona 350 ku mwaka hakoreshejwe amase y'inka z'aborozi bo muri ico gihugu. Muri izo toni izegera ku 50 zitegerezwa kugurishwa muri ico gihugu. Ziranotse ntagarukira gusa. Uyu mwaka nyene yaruguruye iryo hinguriro muri Tanzania kwa 28 ruheshi mu gisagara ca Dodoma, aho mbere ibirori vyatoye iteka n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. None inyungu ku Burundi hagaze. Abatandukanye ku mbuga ngurukana bumenyi baragize ico bashikiriza inyuma kubona ibigiye gukorerwa muri Angola. Bamwe bati Ziranotse ariko aramenyekanisha Burundi mu makungu ku rwego rushimishije. Abandi bati kuje kubaka amahinguriro hanze ntacifashe Burundi cyane. Ahubwo icofashe Burundi ngo nuko yogwizwa mu gihugu hanyuma ivyo bindi bihugu vyo hanze bikaza kuyirondera mu Burundi bityo n'amafaranga mva makungu akiyongera. Aho yugurura FOMI Tanzania, President Evariste Ndayishimiye we yavuze ko ayo mahinguriro ari intambwe ikomeye mu gisata c'uburimyi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, kuko ngo uburimyi busanzwe bwashizwe imbere nk'inkingi y'ubutunzi mu bihugu bigize uwo muryango. Ikigaragara ku ruhande rw'u Burundi co nuko ifumbire itaboneka neza gushika uyu munsi. Mu mihingo itandukanye abarimyi bavuga ko atakayambu k'umwavu bafise mu gihe agatasi kagira gatangura. Uyu munsi bamwe bariko bagombora umwavu wari utegekanije gutangwa mu gihe c'ici mu bikorwa vyo mu mwonga. Nkuko abo barimyi babivuga ngo nawe nyene uzana binabi kuko batawuronswa bose. Ikibabaza abo barimyi ngo nuko iri kena gifumbire atari ry'uno munsi. Muri gitugutu umwaka wa 2023 Clement ku Masabo, umuyobozi mukuru ajejwe inyigisho no gukurikirana abarimyi n'aborozi mu bushikiranganji bw'uburimyi, yamenyesheje ko hakenewe amahinguriro mashasha yongera kwihunguriro FOMI kugira abarimyi bose baronke umwavu w'ikizungu hakiri kare kandi ukwiriye. Uwo mwaka nyene ihinguriro FOMI ryamenyesha ko ririko rirubaka urundi ruganda Bukemba mu ntara ya Kera ya Rutana ngo kugira rizoshobore guhingura amatoni 300 y'ifumbire ku mwaka. FOMI ivuga ko umwimbu uzoburengako uzobugenewe gushorwa hanze. Gushika kanya mumvirije ino nkuru, FOMI yo mu Burundi ifise ubushobozi bwo guhingura amatoni 1000 y'ifumbire ku munsi.